Gospel show. Gospel show. Mwiriwe na mwaramutse inshuti bakunzi ba JCTV. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Gospel show mushikirizwa na Alice Niyo. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe twagiriwe amahirwe n'Imana yo kubana n'umutumire wacu, umutumire mwiza, umutumire mbona berewe cyane, umutumire dukunda cyane muri iki gihugu cyacu, umutumire abikora neza bigashimwa. Turabaramukije cyane. Ndabaramukije nanje. Umeze neza? Turashima Imana. Wow, muraberewe cyane. Murakoze kandi nawe muraberewe na cyane ko usanzwe uzi neza ko abana b'Imana kuberwa ari umugabane wacu. Amen. Amen. Mwashaka kubwira bari kwadukurikirana kubera ko hari abasanzwe batabazi n'ababazi, mwashaka kubwira kugira ngo bamenye turi kumwe ari we. Murakoze cyane. Hanyuma reka mbanze mfate kano kajyo ndamutsa bari kwaradukurikirana. Amazina yanje ni Protein nkurikiye, ariko rero hari rindi bace bantazira ngo turakingiwe. Amen. Ego iryo zina ni bari ntaziye kubera hari imwe mu ndirimbo zanje zagiye zifasha abantu batari bake haba mbere muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse wanashima no makungu, nkuko twagiye tubibona indirimbo yaranatowe indirimbo y'ukwezi mu gihugu ca Australia. Urumva ko turakingiwe birakwiye kamwe. Yeah, Proti, je sanzwe ndakuzi cyane kubera ko antuka akazi ukora nakazi nkunda. Kweri ko yise mukorera Imana utagiye muri zindirimbo z'isi abarimba profane kandi usanga abayeho neza basa neza arabasta. Kweri ko yise mugukorera Imana. Murakoze nese mugukorera Imana kuko ari igihe kitazawa gifise donc kitazorangira. Aba bose tubona bakorehwa bikavuma bisi nivyo nivyiza n'umwanya wabo ariko bisi igihe gito hari igihe bizohagarara, ariko igituma nese mugukorera Imana nuko ari igihe kitazokwegera gihagarara no mwijoro tuzobandanya. Ni byiza cyane. Prote, ndashobora kubaza ni ryari watanguye gukorera Imana ryari, watawe kurimba ryari, wabitanguye ryari? Arundi no mu nda ya mama ndibaza ko naririmba uretse gusigiye natangura kubishira ahabona. Hari mu mwaka wa 2012 2012 niho natangura kugaragaza ingabire yanje Imana yampaye. Niho nakora indirimbo ya mbere yavuga ngo duhagararire mwami Yesu mururu rugendo turimo duhagararire. Ni indirimbo nizera yagiye ifasha abantu benshi mu mwaka wa 2012 na 2013 na 2014 na 2015 kugenda. Rero turakingiwe ricariza kumfata neza na neza mu mwaka wa 2015 kugera na 2016 kugeza none munsi uruma no rugendo rutari rugufa ariko ndashimana yabanye nanje. Ego cyane ubikora neza ndabizi. Indirimbo turakingiwe igushikanye he uyu munsi ko ahantu hose turakingiwe ahantu hose ubona antukuri kurakora cyane. Felicitation. Merci beaucoup. Ikugejeje hiyo ndirimbo kubona ivugwa cyane nirihe banga bakoresheje kugira ngo ikundwe cyane bigeze ngaha? Indirimbo turakingiwe ahantu ingejeje ni heza kuko yarampuje n'abantu tutohuye vuba, ntarinzi ngo nijya twohuye nabo. Hamwe rero no kuva iyo ndirimbo igisohoka yarankuye ahantu narindi. Umwe ni bavuze ampamagaye ari mu gihugu cy'u Rwanda arambwira ngo none wewe ngo iyo myaka yose warihe ngo indirimbo twarazuba ntitwe bwakomenya. Ntabwo ikintu Imana yateguye kibera mu mwanya yagiteguriye ko. Burya Imana yari yarateguye ko iryo zina ryanje rizomenyekana muri iyi myaka. Rero ahingejeje n'ahantu heza ibanga nakoresheje ni nka rijya abandi bakoresha no gusenga Imana no gusoma ijambo ry'Imana kuko ajya makuru ya Sauli kuntu yahiga ubwoko bw'Imana nta handi twasanze mu bindi bitabo atari mu gitabo c'Imana Bibiliya. Ibanga n'icyo kandi n'abandi bararikoresha ariko ubuntu nabwo ubuntu novuga ko ari ubuntu nagiriwe n'Imana. Amen. Okay. Impano yawe uyikura ku bavyeyi bawe. Hari igihe usanga ivyo dukora twabikuye kuba dutangura imbere ku bavyeyi bacu abo tuvukana abakuru bawe. Niwe wenyene muri famille yawe canke haraho wabikuye mu muryango iwanyu? Impano yanje ni original si photocopy. Wow. Papa ntabwo yaririmbye, Imana yaramwakiriye nivyo. Asante. Asante.
rero na mama nawe ntabwo yaririmbye ariko urazi neza mu muryango wavuyemo Dawidi bose ntibarabongera baragira intama havuyemo umwe cararagira intama Imana icimuzamura uko nanje nabayeho ubuzima nk'ubwa Dawidi muri famille yacu uretse gusa ko twaririmbanye nabo makorale rimwe nka n'abarongora muri korale igihe kirashika rero nanje ntangura kuvuga nti ingabire irashobora gufasha abandi bantu kiretse abantu binjiye muri eglise yacu uyu munsi gutyo mbona yuko no ishira habona nico gituma no munsi wona ama television ayirirwa arerekana turakingiwe abana muri site bakarima turakingiwe twaja muri show mu biteramo mpimbaza amana bakabaririmba turakingiwe tutaranahashika tugasanga baza bariko barayiririmba ni muri make nuko muri famille yacu nta ingabire yanje yavuye ni Imana yanyihereye ubwayo nkuko yagiye yiha n'abandi ariko nshatse kwivugira Imana yampaye jewe. Wifata gute uvyumva gute iyo indirimbo yawe yakunzwe bigeze iyo wisanga muri famille yawe wabaye mustar noneho muri gospel nukunda kwemera protest ubyifata wiyumva gute murakoze cyane abundi bwo turabicitu kintu cambere twanza kubishimira Imana tukaca tugabanya ikintu bita ubwibone nuko uko ubundi bwo tuce dushira imbere ku rugero tuba dufise kumbure canke kwiteka tuba dufise reka ndabivuga uko namwe twaca dusanga turiko turagenda tugara ku bantu tubera kumenga turi bihanganga ariko nubwo biri uko turaca bugufi Kristo agashirwa hejuru kuko niwe gihangange gisuma ibihangange byose biri kwisi uko byose bizova ariko Kristo we ntazokwigera avaho azokwama ibihe bidashira rero ariko hamwe n'ivyo sinishima ariko ndashimira Kristo aba angejeje aho mbangeze nico gituma nshishikara kandi ntacika intege ego urumva kuva 2012 niho watanguye ikorwa cyo kuririmba ego muri iyi misi uramenyekanye cyane abantu benshi barakuzi kuri turakingiwe hari nindi ivuga ngo hajya nyibutsa ijambo dufise ijambo indirimbo zawe turamaze ko antwa n'umwana arazizi Amen. Izo ndirimbo kubera iki nizo ndirimbo umenga zirakunzwe cyane muri iyi misi kugira ngo uzikore hari wamanjije nibihe wari urimwo canke doke nigiki cyaguteye kurimba kuri ayo majambo urazi kwandika bien sûr ndakuzi cyane ku ndirimbo amajambo yazo wumva ko ari amajambo asobanutse yanditse arimo amavuta y'Imana wabanje kuzisengera canke nibihe wari urimwo vyaguteye kurimba izo ndirimbo. Murakoze cyane indirimbo zanje zagiye zirakundwa bivanye n'imyaka umwaka wa 2012 na 2013 hari hakozwe indirimbo bango duhagarare negeze kwiririmba yari kumwe n'indirimbo bango yelelelelele harukurinda no kwiyahura abantu bakino gihe ntibagitinya nikiza urumva bibona aho turabishiraho corona aho kantu baza kudasubirira mu hanyuma ikiganiro mbo muri ico gihe rero indirimbo zagiye zirakundwa nizo ariko tumaze gushika mu mwaka 2015 nibaza neza ntawo kwirengagiza kubivuga igihugu cyacu caraciye mu kantu gato katoroshe aho ari Imana gusa yadukingiye nico gihe naca nandika indirimbo turakingiwe twari dufise ubwoba abarundi benshi ndetse n'abanyamahanga bari mu Burundi kandi n'abari mu mahanga barumva inkuru z'Uburundi bakagira ubwoba muri ico gihe ndibuka twagize amasengesho y'imisi 14 indwi zibiri tudafungura ariko ku mugoroba twaranywa amazi turiko turasengera ivyo bihe kugira ngo Imana ibiturenganye ni muri ico gihe naca ndonka ry'amajambo ndonka revelation yo ndirimbo turakingiwe ndonka numva mfise ishaka ryo guhagarara ntafise ubwoba mbwira abarundi isinzi ko batogira ubwoba batohunga igihugu batogira donc uruhagarara naho biruko ko dufise Imana idukingiye ni muri ico gihe rero indirimbo yacu isohoka iravugwa ko amajambo menshi bamwe barayitahuruka abandi bayitahuruka ariko ndababwira no ntimwihende kuri no ndirimbo kuko ni indirimbo yatanzwe n'Imana kandi Imana itanze ikintu haba hari impamvu gitanze nico gituma rero yakarije abantu benshi nico gihe rero ngarutse kuri kimumba je kubijanye n'indirimbo dufise ijambo turagaruka kubihe kuko iyo habaye igihe dusenga Imana twari nibihe habaye igihe donc twagize akantu twakita nk'icago kuko si donc Burundi buciye mu bihe bitoroshe si bose badutahuye si bose batahuye Burundi bamwe barapfutse ivyo bagomba bane barafata ingingo ibindi biragenda ukuntu nyene ariko mu kanya gato soma ijambo ry'Imana ndasenga
mpishurirwa ijya ndirimbo naho biruko abarundi turacafise ijambo Amen. abarundi naho biruko dufise ijambo Wow. aya mashindi azakara y'Imana yayitanze Ego, ay'Imana tuyakobera hejuru Ego. Ni muri ico gihe rero iyo ndirimbo dufise ijambo yaca isohoka irimo amajambo akomeye unatanga ndirima ngo uyu munsi ijambo ndakuzaniye nje kukubwira iyi nkuru Ego. iyo abantu bavuga amajambo Yesu we Amen. Aca wibuka muri ico gihe abantu bavuze amajambo kuntu bangana bari benshi ariko kubera Yesu avuga ijambo ryiwe yavuze ryatumye habituze mu gihugu kugeza none munsi turi umwahora adasanzwe. Ndafashijwe. Haleluya. Proti mu misi yahera sinza ahantu antwa ntihari ku radio canke sinza aho nabonye indirimbo wakoranye n'umuririmvyi yitwa Abel nkuru nziza mu gihugu cy'Amerika. Indirimbo ivuga ku bintu by'igihugu. Umushoko mumaze gukorana indirimbo canke n'igihe yonyene vyagenze kutogira ngo muririmbane kuri irya ndirimbo murasanzwe muzinanye murakorana canke vyarahise nyene murakorana bisanzwe irya ndirimbo. Murakoze cyane igikorwa bwacu kirivugira nibwo umuntu atovuga. Amen. Muri ivyo bihe byose turiko turakora izo ndirimbo hari abantu bari mu makungu babonye ko mu Burundi hari umuririmbyi yitwa Prote ariko arakora nkuko nawe mwatanguye mudukeza tubashimire. Muri ico gihe rero bikorwa byarashitse hanze nababwiye ko indirimbo turakinga wa indirimbo y'ukwezi mu gihugu ca Australia kuri televiziyo DLM TV. Ego hanyuma rero kijya gihe Abel nkuru nziza yarabonye ibikorwa byacu amaze kubibona aravuga uyu muntu ndamukeneye arandondera ku bwanje ryari iteka kuronderwa n'umuririmbyi akomeye nka Abel nkuru nziza. Amaze kundondera turahanahana ivy'imbiro turaganira ari n'indirimbo kumbure twamufashije muri album yiwe turafashanya bikorwa ariko aravuga ngo Prote ndagomba turirimbana indirimbo namubwira mutama na mahoro menshi nta kibazo kuko turi mu gikorwa kimwe kandi gufashanya ni vyiza. Nico gihe rero twaca dukora irya ndirimbo mwabonye ivuga ngo ndagukunda Burundi. Urumva nagumanye esprit yo kuvuga ivy'igihugu canje muri ico gihe cyane kugikunda no merci beaucoup kugikunda no kugikundisha abandi kuko catumye turirimba irya ndirimbo ndagukunda Burundi yaranteye iteka Abel n'umuririmbyi azi kwandika afite indirimbo nziza kandi turazikunda zirafasha imitima yacu ariko yaranteye iteka arambwira ngo Prote ngomba bari we wandika hanyuma je nzokwandika hejeje je ncamvuga nti kw'Imana inteye iryo teka ikabishesha ku mukozi wayo Abel nkuru nziza reka nandika indirimbo canandika indirimbo ivuga ngo ndagukunda Burundi ariko nifashije amajambo y'Imana Petro yavuze avuga ngo naho uvuga ngo urakunda kuvuga ngo ukunda Imana ariko udakunda mwene so ubura umubeshi yo naca je naca ndirimba ndabihindura mvuga nti umunsi umwe nafashe Bibiliya ntangura gusoma mbona handitswe ngo ushobora gukunda Imana utabonye ariko kanka mwene wa ukanka mwene so ndagwana beko yiyetse oya sindagufasha umubeshi bro naciye ntahura naciye ntahura kugira ngo ntushobora kuvuga ngo ukunda mwene so ariko kanka igihugu cawe cakwibarutse ni muze dukunda igihugu cawe catwibarutse Imana yaduhaye igihugu ciza c'u Burundi gifise bijya byose nadondaguye vyiza imisozi amasoko akarorero ndavuga n'ikiyaga Tanganyika mu nyuma rero muri repeto bavuga tuti Mana warakoze n'iryo shimikiro kuduha igihugu ciza c'u Burundi yo niyo Afurika iyo ndirimbo rero ayumvise arayikunda cyane arayishima cyane ni indirimbo no munsi kiravuza ku mateleviziyo atandukanye hano mu gihugu cacu ndetse no ku mateleviziyo hanze nawe cyararimba ati ntacobuza ko dushima Imana niyo majambo yaririmba ati kuko yaduhaye igihugu yaduhaye Burundi igihugu ciza cyane kandi ari umuntu novuga ntari muri kino gihugu ariko arumva ko akunze kandi asanzwe anagikunda igihugu cacu c'u Burundi ko niyo cyane namwibarutse nuko rero ndirimbo yabonetse warakoze kuduserukira ukatuvugira ukuntu ukunda igihugu cyacu murakoze nibaza ko nabivuze mu izina ry'abarundi bose kuko ivyo navuze si neza cyane kuko ivyo navuze si kinyoma abarundi sinzi barabizi ko dufise igihugu ciza tumaze tubona ibintu by'ibifungu byafasha abantu maka n'ingohe zigafatwa ibintu by'urume ariko Burundi wone kuno twere mu idegemvyo dasanzwe mu bintu by'imikeke nawe urabibona indagara cyane cyane usime hajya hirya mu ntutse sinigwa ndahavuga nta mahera publicité barisha nuko indirimbo yabonetse rero kugeza no munsi turashima Imana. Okay Prote uramaze kuba umuririmbyi umenyekanye cyane uzwi antwa uretse ko ivyo ukora bikunzwe
wifuza gushika he noneho wifuzwa gukundwa bigeze he wifuzwa gukora ibikorwa bingana gute donc wifuza gushika he mu burimvyi bwawe aha rero uzanye ivyo nipfuza turavuga burinde Imana iravyumva ariko Imana iravyumva kandi irabishigikiye Imana yo yavuze ngo nibwo bose abakantacu ntigera igakengera tutayisavye murakoze reka mbwira ariko aradukurikirana koko dufise indoto zo twifuza gushika ubwo aho Imana yatanguye naho igejeje ikora turayishimira ico gituma bidutera intege kubandanya kuko dufise aho twifuza gushika impande yuko dukunzwe ibikorwa byacu bikunzwe abantu turonka intahe hirya no hino bafashijwe na bino bikorwa hari hahandi hantu twifuza gushika muri yavuze ngo saha gusa hariho nahandi nifuza kuhashika ndafise indoto kubona indirimbo z'abarundi ziriko ziravuzwa mu mateleviziyo mpuzamakungu cyane gospel nigo ruhara nkunda guhagararako cyane izo niyo ndoto mfise ariko kandi ndashimana ko biratanguye gushika turamaze kubona baturungikira batwereka yuko indirimbo zacu ziriko ziravuzwa cyane impande yaho ndafise gukora ibikorwa byinshi ndagomba guserukira igihugu canje canyibarutse c'amavukiro nk'u Burundi ndagomba kuzohezagirirwa muri kino gihugu impande yuko benshi baronka ibintu bakamenyekana gacha bacabuka ariko ndagomba ko Imana izompezagira mu Burundi n'abanyamahanga bakamenya ngo kombe no mu Burundi Imana irahezagira y'abantu hegira ikimodoka ciza nibereye mu Burundi ikizu ciza nanje nukupima Imana ikumva kandi nyene nawe ndabigusabiye kuko ndazi ko bitokugwa nabi kandi nawe uramaze guhezerwa ndabizi nuko ariko naho biri uko ndazi ngwijana ntijyanka muri hindi nuko rero nivyo twifuza gushikako kandi turazi ko Imana dukorera ibishoboye ariko impande yuko Imana yashobora no gukora kure uri kuradukurikirana hoce wikawusha kuko ega nivyo ari umukozi w'Imana mu yavuze ngo nta munsi uzokwigera ubona Imana ikoroka n'ibikositimu kugira tuvyambara ngo iraje ariko ikoresha we ikoresha ugira akoresha wewe irakoresha ugira ariko aradukurikirana akavuga ati babarinzi irifako tubafata mu mugongo tukabashigikira rero abo bantu rero ntibaze bikawushe nibo turiko turabwira kuko Imana yashobora kuba kuko ubutunzi bwacu Imana yabushize muri abo bantu rero muri uri kuratwumviriza cyangwa uri kuradukurikirana ntuzorine ngo uzokumva Protearos imodoka yivuye mu ijuru no izokoresha wewe ndoto zanje ni nyinshi byinshi nifuza gushika ko muvyo nifuza hari gushika ko harimo studio production ifata n'ama video kuko nanje ndafise inyota yo gufasha abandi baririmbyi nivyo amen ndagomba gufasha abandi baririmbyi abarinzi bumve indirimbo yakore muri studio kanaka n'izina ndarifise wanashima yego siyereko cyane gose yego ariko kandi hamwe n'ivyo ndifuza ko Imana inzigamira ukwera nkigomera mu buntu bwayo kuko yavuze ngo abandondera ubudahumeka bazombona ivyo byose vyoba ari ubusa nkamwe twobironka ariko tutari mu gakiza cyane cyane ndifuza n'iherezo ryiza rero kuko nico duharanira cyane kugira ngo ikigikorwa dukora tukiri mw'isi no mwijuru tuzokibandanye murakoze amen Prote numva ikino donc turiko turaganira ibintu nibaza ko bifise agaciro amajambo akomeye cyane gose urumva nibaza ko iyo uri kurakora igikorwa cawe nta musi numwe utibuka kugisengera na niyo mpamvu ngira ngo ugeze aho ugeze uyu munsi cyane gose uri umuntu umengura uracangamutse cyane ako antwa muhira urafise famille kameme nta muntu yabadafise famille nawe antwa ngira ngo ntibigera bashavura uretse na famille ahantu tuba duteramiye abagenzi n'inshuti abantu tubana mu rupangu mu minsi indwi hariho umunsi ntora nkabateramisha tukanezeranwa bakamenya ngo hano hantu hariho umuririmbyi usanzwe ubaheye usibye gusa ko iwacu ari mwijuru aho nsavye indaro muri kino gihe oya nivyo Paulo niwe yayivuze si jewe wabajije neza kandi wagivuze neza ahubwo reka ndagufashe mu nyishu Paulo yavuze ngo tweho iwacu ni mwijuru urazi gituma yayivuze kujya nuko rero tuzoba ibihe bidashira ariko ubu rero aho nsavye indaro ni hano mu gisagara ca Bujumbura mu Gatumba ego nuko ayibariri wacu rero iwacu ndiko ndavuga jewe na wewe nugereka radukurikirana yitse yakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe iwacu ni hariya mwijuru hanyuma rero utaramwakira reka cingira ko ndamupfunira akagohe twese tunezerewe kubera twamwakiriye amwakira haba yazo none kuri televiziyo birashoboka yego birashoboka kumwakira turaza kukubwira ko wobigenza murakoze hari teramo sinzi ko yari concert sinzi ko yari amahiganwa yabereye muri Rocher
nabonye muyarimwo nabonye mu posting ibintu bishimwe dusaba ko twona bashigikira uriya munsi hari ukuntu sinikawushije ariko nabikoze byari biki ko byari byiza cyane byari ibyo yatandukanye Rose Muhando niyo yarari antwa narabonye ko byagenze neza kandi nawe nabonye umenga hari akantu wakuyemwo umenga hari ukuntu Imana yakudugije urya munsi byagenze gute byari biki donc washitse kuki kururya munsi barakoze cyane ndumva mwarabikurikanye kandi abanyamakuru n'ivyo mujejwe turabashimire je murantangara ari genza mbona nkumenyesha makuru telefone ngo urabona ngo tubonye ibintu bimeze ino nivyo bimenye gute niko kazi tujejwe felicitation namwe amenyesha makuru kazi kai kizo ntavyo nakubwiye sinze ko nabimenye so muri bije bihe twari mu hari ikintu cyatweje na Edge Fest Gospel Music Award gihagarikiwe na Freddy Kimiti kuva mu gihugu ca Tanzania ariko kandi hano mu gihugu c'u Burundi cari gikorwa gikomeye kiremeye cari ko kibera muri Eglise di Roche cari gishigikiwe ku rwego mpuzamakungu nanje nk'umuririmbyi asanzwe aririmbira Imana akajya nkako sinari kugahusha kara kajya keza ko guhura n'abaririmbyi nk'aba Fiston Mbuyi yo muri Congo hari Kinshasa abantu ntarinzi ngo nzomenya mba naho rambona numva ntari bwabone ariko Rose Muhando yaramaze kumubona Rose Muhando yamaze kumubona abone Frodo tubwize ukuri nubeshe tubwize ukuri uribagiye ko Rose Muhando yari yaje mu giteramo caberenga muri ntuze ku Kazuba Center muri bati bijya mbere umubonye Rose Muhando vugisha ukuri utinya Imana ego ryari ryame nayo cyari cyawe nayo ndamubonye ariko rero ryabaye rimwe ryiza kuko twaciye tuguma tusura kubona n'ubu turimo kubona n'abana tunakorane n'igikorwa kuko urazi ko turi muri esprit imwe atamba nk'uko ndabikora nkatama nk'uko akora nta wigano wundi ariko turimo ngabiri imwe ego kijya gikorwa rero kica giduhuza n'abarinzi bakomakomeye nk'abo kandi hagiye ugomba kuba ukomeye nawe wisunga ukomeye kuko nubwo biri uko hariho abadutanguriye kandi turabubaha ego rero kijya gikorwa ukuntu cagenze harabaye competition n'ivyo competition yagomba guhuza abaririnzi benshi bo mu Burundi ni n'inyungu idasanzwe twarahuye n'abarinzi bo mu gihugu cacu ntarinzi batari banzi bomba ngo turakingiwe ariko umunsi ngo kumene abarinzi rya ndirimbo yego nicewe habaye inyungu idasanzwe rero twarungutse byinshi uko abarinzi twarahuye nabo turamenyana donc turagira ubucuti budasanzwe kugeza no munsi rero sigitangaza kumva nagiye Nairobi kumva nagiye Kenya niho Nairobi nyene kumva nagiye Tanzania Dar es Salaam Dodoma kumva nagiye hakujya muri Congo sigitangaza kumva nagiye mu Rwanda kuko abantu bose turafise umuryango amen ivyo byo tubishimira Imana rero ariko kandi biciye no kuri Edge Fest yaduhujije muri rya gitera muri kuno byagenze ko ariko muradukeza twararose hari abantu abarinze mu makategori kumbura atandukanye barose ubushimwe eka mbere mfate nakano kajyo ndabakeze ariko natwe ku ruhande rwacu twarose ama certificate yiteka wanashima nibaza yuko mbere nizige neza yuko murakoze cyane dufise icizere yuko hari amadiplome yacu y'umuziki ego hanyuma rero impande yaho ibikorwa byarabandanije kuko habaye ubucuti budasanzwe uzotumva twagiye mu bindi bikorwa byatuwe na Edge Fest kumbure turi mu bindi biteramo ko hajya abandi bantu baratubonye baradutumira mu bikorane bitandukanye kuko bari basanzwe babikora ariko urumva ko ubuho bigiye kwiyongera ego tunabashimira namwe mwarakoze kumenya iyo nkuru mukayimenyesha n'abandi mwarakoze kudutora dushimire n'abadutoye badukurikiranye ku mbuga zitandukanye ko twabishize ku mbuga zitandukanye dusoje dukorerako kuko hari bashizeho uburyo bushobora gukoresha kugira ngo badutore rero ivyo byose twashitseko ni kubera mwebwe Imana ibamera umugisha ego ujya ufise indirimbo ufise ni ubaze gukora indirimbo zingahe uramaze kwiza album video zingana gute audio zingana gute uyu mwaka wifuza gukora gute urabona ko niho tukiutangura ufise donc ufise ivyo ushaka gushikako impande y'izo ndimbo maze gukora wifuza ko ibikorwa vye muri mwaka bigenda gute murakoze mwatangiye mumbaza indirimbo mfise ni giharuro gihora kingora no kwishira yo bakimaje ku maradiyo atandukanye indirimbo nyinshi antuka n'indirimbo zirenga 30 isigura ngo ni dushize mu album ni album nka zitatu audio ego zirimo indirimbo zagiye ziramenyekana zijya twamaze kubabwira mu kanya ariko kandi wambaje ikintu bijanye n'amavideo
reka mvunira akaguha bariko baradukurikirana amavideo ni make ntimundwenge ni make rero igituma urabizi ariko ntusarishe igituma ari make nibaza yuko hari impamvu ya mbere nabanje gukora ama audio channel ko nkitanguye kumenyekana nabaye umugisha ndabivuga uko siniyemeye mu mashengero atandukanye abagiye bantumira mu bikorane bitandukanye rero bantumiye mu gikorane iki nkatwara ya ndirimbo iyi mu kindi nkatwara ijya bikaba ngomba kongera turugaruka hahandi bakongera bakanyezira bakantumira kugarukana ya yindi ni vyiza ariko biraba vyiza gusumba iyo uzanyemo ikindi gikorwa gishasha muri ico gihe rero nabaye muri ivyo bihe byo gukora cyane ama audio ama video mbanza mera nk'uyikawushije sukwa nka video kandi so gutinya kamera ariko kandi ico ni gice kimwe c'ubwa mbere gice kigira kabiri ni ka kanoti twagize ibibazo by'uburyo kuko murazi neza benshi bakora bino bihuwa bafise abamba managinga ariko muri iyo myaka yose nakoze ata manager mfise nifitiye Yesu Imana na mpwemu yera twikoranira nabo gusa yego ivyo rero nabonye byaramfashije kugeza uno munsi Imana igomba ihagurukana mu manager nawe no ariko aradukurikirana ndavyizigiye kandi hagiyo wizigiye ikintu nyene ukacatura ukibamwe ego bivuze ngo uriko aradukurikirana urashobora kuzana uburyo bwawe ukadushigikira kugira ngo dukore ama video kuko uyu ni umwaka ngomba gukora video zitari nke kandi nziza ziri ku rwego rukomeye kandi Imana izobikorera bishoboye ko munabivuga kare izobicisha muri wewe izobicisha no muri wewe kandi ibikorwa bizobana bigenda neza na cane cane ego ufite indoto nziza merci beaucoup nibaza ko ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nifuje kugutumira kugira ngo tuganiriye kuri byinshi wowe ukora nka prote umuririmbyi tubona yuko bikora neza muri mezi antuka aho ngenda hirya no hino mbese kuri nta fashion nimwe ushaka kukubura ko vraiment inki afishe uri afishe zose ziriko tote nuruha nubuntu kandi rero nyene donc uragenda n'amajoro protein n'ukuri byose no utoye inkomeza nisho gituma tutarwa nagomba ndakubwire mbwe ariko aratwumuriza bijyana ibikorwa biraruhisha nko mu kivuze hari amafishe cyane cyane nko mu mwaka hagati no mu mpera z'umwaka ndetse no mu ntango z'umwaka nk'ubu turiko turavugana muri uku kwezi no mu mezi ari imbere nzafise ibikorane namaze gutumirwamwo tubishobozwa n'Imana ubundi bwo turaruha cyane ariko rero wibuke neza hari umugani bacenye ngo imbuto y'umugisha iva ku giti c'umuruho uwo mugani waruwutse nziri muri Bible antiko nturi muri Bible nico gituma ona mu bintu Salomo yahawe gukora bijya ntiyarose avyandika byose wera bijya ntiyavuze ngo none uwo yasigaje uwo mugani uvuze hajya byabuze byose ntibarose bavyandika ntibarose bari kuvyandika byose ariko rero uyu mugani uri seriye yego hajya nimwe bavuga ibya Yesu bijya barambije abarambiwe bakuyemo akarenge muri uko kwihangana kwacu kuduga imisozi kumanuka inzuzi kujabuka n'amaguru ya ntaruzi ndajabuka n'amaguru kabisa no wambeje ariko bijya bikoresho bihari bya byaziriye iki yego ariko muri ubwo buruhe bwose ndizera neza ko hari ico Imana izokora kandi iramaze no kugikora wanashima yatanguje igikorwa nizogisoze ntiducika intege rero wanashima mwarabonye kuko ndazi mwarabibonye twaragize ibiteramo mu Kayanza inshuro zitari nke turakora mu Gatabo mu ntara ya Muramvya turavayo turaza muri Eglise Grâce de Dieu mu Kanyosha turagira makesha turaraho ndazi mwarabimenye narabonye umuntu asa nawe burya nawe urakunda gusenga ego narabibonye oya narabibonye okay nabonye ngo wabandanirije handi nabwakeye mu gatondo candoga inyanzarake ego hari igiteramo kidasanzwe kandi naho nyene burya we ntiwariyo je umunsi mwe nzokubaza uko ndomwe nakubonye so nuko rero Imana igenda idufasha kandi muri ibyo bikorwa tubigira mu bwitange budasanzwe turaruha kandi rero muri kano kajyo ntitwareka no kuca dutera kama ariko radukurikirana kugira ngo bashobore kuzana uburyo bwabo badushigikire kuko ibikorwa birakorwa n'uburyo bwinshi na cyane cyane muzi yuko dufise n'amikoro atari na menshi ariko muri bike dufise bikatunezera kubikoreshereza mu Imana yego kandi rero namwe muri ko muratwumviriza muradukurikirana nakaryo keza
ko kwifatanya natwe kugira ngo dushikane kino gikorwa kure kandi Imana izobaha umugisha. Hajya nasomye ijambo ry'Imana Alice rivuga ngo haya ntubona umukozi w'Imana umuhaye ugwato, sinzi ko uzo gwato wakure mu gisagara apana ubwato ugwato ugwato ntagoze sobanurira numve nyene Bibiliya ntiyabisobanuye ariko reka ndabisobanure ko je ndabizi. Ugwato hari ikintu bita ikirende canke igikuza, hari ukuntu bagisaturamo kubiruku rumba urupande rumwe aho rundi ngaha ashobora kuguzuza amazi canke ikinyobwa kanaka nk'abantu bakuriye ruguru barabizi bariko barakamagira kagwa kumbure yego niko rubita ugwato. Ubwato nabwo ni bunini burya baganiramwe ibitoki. Rero Bibiliya ivuga ngo yababitahuye kandi n'utarabiza vyumbiye haca bitahura. Bibiliya ivuga neza ngo umukozi w'Imana umuhaye ugwato rw'amazi bo hagezweho amakinju amakwavi nyene urabizi atagware kinju ntaraweme aya kamene ariko Imana ikudugije nyene tuvyemere tubibemwo bayimpaye ndashima ariko kandi batanayimpaye ntibimbuza gukora igikorwa kuko igihe Imana yampamagara ntiyavuze ngo bazompemba kinju so rero Bibiliya ikaje ivuga ngo umukozi w'Imana umuhaye ugwato rw'amazi gusa bwonyene uronka impera ingana n'uwo muntu yavuze ubutumwa. Uribaza ico kintu ciyo baza nko uriko radukurikirana atanze nk'imiliyoni nka 3 ati genda ukora ama video kugira ngo abatakubona babone ibiko gukora kandi izo ndirimbo zishaka guhezagira benshi. Nihakizwe umuntu umwe kubera iyo video kubera ujya muntu yakoze ivyo bikorwa hakije abantu babiri Imana uko nibiharura je nyandikira umwe ujya yakoze ico bwana bimwandikira ubundi wibuke neza ijambo ry'Imana bavuga ngo abashikanye benshi kukugororoka bazokwakaka nk'inyenyeri uci wibaza ko n'inyenyeri zakaka kandi nawe wakoze ico bikorwa dushigikira nawe uzokwakaka ko hariho umuntu wazanye kuri Kristo ukoresheje uburyo Imana yaguhaye nuko rero murakoze abariko baradukurikirana abanyakobahwa n'ukuri pe mwasizwa amavuta n'umwami Imana ubasabike aka kanya uravye ibikorwa vyawe uko bimeze antwi indirimbo zawe kuri YouTube zirahari n'abatakuze umunsi barakomenye bariko baradukurikirana ubasabike kugira ngo bakomeze kugushigikire murakoze ico no basaba ni kimwe Dawidi bayivuye ngo ico nsaba horaho ni kimwe nico nzokwama nitwararika no kuba mu ngoro y'Imana narico no bisabira ni kimwe nibaje kuri YouTube hariko ibikorwa vyanje bandike Prote Burundi urumva ko Burundi biguba bugaruka nkuko ntakariko ariko wanditse turakingiwe uraza ko ushobora ndirimbo turakingiwe iki gushikana no muri stock hari n'izindi uce wiyarurira zimwe za dufise ijambo akirishimwe ndagukunda Burundi duhagararira ya ndirimbo ya kera yego ndazi muzofashwa cyane murashobora kubikora guhera aya masanyene muboneye kano kamo hanyuma impande y'ivyo ivyo bashaka bakora barabizi mugira j'aime mugira partage mugira commentaire mukatubwira indirimbo kuno mwayakiriye kugira ngo bidutere intege gukora izindi dukore neza mubonye nyene n'akanone mutaka kanowo gakosora ntimutinye kubitubwira tubwira muti aha hantu gahinyanyure kuko kino gikorwa ni gikorwa donc si c'umuntu ni gikorwa gifasha isi yose cyo gituma twakira imfashanyo canke impererano z'abantu batandukanye ego hanyuma y'impande y'ivyo maze gusha kuri urugo rwa YouTube ugakora ivyo vyose ucuzana n'uburyo ego donc no mahara washobora kwibaza Alice ngo natwe twabikora gute rimwe na rimwe bagiye ku mbuga zacu dukoresha ko nka Facebook na vise page ya Facebook wandika Prote nkurikiye ni nayo mazina yanje niswe n'abavyeyi niyo nagumye nkoresha kuri izo mbuga ushitse ko urabona kuri Facebook ucubona ibikorwa kandi haje nyene uraza kubona nimero yanje ya telefone nibwo ntayitangiye kuri zino micro ushobora kubona nimero yanje ya telefone ukacunyandikira tukaganira wona shima mbere no muri YouTube uravye neza ku makava ariho hariko nimero yanje ya telefone aho buri hose cyanda kwakira tukavugana intererano yawe canke biciyumviro ari intererano y'agafaranga canke n'iciyumviro byose turavyakira tukabishima kandi byose turabishimya kuko ubukoze ikintu gikomeye hajya Alice urazi umuntu aguhaye iciyumviro abagwaye ikintu gikomeye cyane kuko umwazanye iciyumviro ubundi akazana agafaranga muca mubaka ikintu gikomeye ni nuko rero nico ndosaba ariko aratwumviriza iyo kico no ariko kandi harabandi no kwibagira gusaba ikintu n'abaririmbyi bagenzi bacu abaririmbyi bagenzanje basanzwe bakora gospel nabo no basaba si imbere yuko basaba reka mbanze ndabahe biragoye gusaba umuntu nawe atakenuramu reka ndabahe ijambo ry'Imana nico mfise numva no baha muri kano kanya nabo baraguha ijambo ry'Imana ya kuko niryo banakoreramwo reka ndabahe ijambo ry'Imana
Ndiko Paulo yavuze ngo none ndababivye mw'ivy'impwemu si bisanzwe ko namwe nobamura mw'ivy'umubiri. Amen. Ndabaha ijambo ry'Imana ariko rero ntibibuje ko nabashe bampa amafaranga ariko sinje kudandaza ijambo ry'Imana baze kuntahura neza. Ariko guhezagira umukozi w'Imana navyo bavyiza. Nagomba abarimvyi bagenzanje kumbure n'abandi bantu basanzwe badukurikira mu buryo butandukanye nabaha rino jambo riri mu gitabo c'ingoma ya kabiri igice ca 15 ku murongo w'indwi. Ijambo rimfasha kandi ryamfashije kuntera intege rigomba ko ritera intege n'uwo muririmbyi ariko aradukurikirana n'uyu muntu asanzwe ashigikira abaririmbyi n'aya maradiyo n'aya mateleviziyo kandi namwe rinabatera intege. Ni ijambo rivuga ngo ariko mweho mushikame amaboko yanyu ntadendebukirwe kuko ibikorwa byanyu muzobihererwa ingero. Amen. Haleluya. Ngomze kufasha aba baririmbyi atangura agakora indirimbo imwe akabura management agaca bivamo. Ariko weho wamuririmbye ushikame naho biri ukutararonka management naho utararonka ugushigikira mu buryo bufatika shikama amaboko yawe ntadendebukirwe kuko nibwo iyo management itoshoka iboneka Imana irafise igihe yateguye kwizobonekerako amaboko yawe ntadendebukirwe kuko ivyo bikorwa nyene uri kurakora nibwo itoboneka uzobironkera ingero mwijuru. Nico rero nagomba kubatekerera rero nonganda nabasaba bwa bumwe bwa bucuti gushigikirana gufatana mu nda ubonye igikorwa c'undi mu artiste yakoze gishigikire kipartage kirongikira abandi mutera intege muri commentaire umwankuraje kandi kumbura unamukebura aho ubona yakoze harakandi kantu yokosora ego akandi kamo ni ku maradiyo igihugu cacu ciza c'ubuntu twagira ubuntu arise si ibintu biri hose dufise amaradiyo menshi kandi urazi Imana twayihaye ikibanza ca mbere mu gihugu cacu ni n'indirimbo mbere iri mu ndirimbo ndiko ndakora vuba muzoyumva. Rero nagomba gusaba amaradiyo napfutse indirimbo zihimbaza Imana cyane. Indirimbo z'abasani ntitworeka kuzivuza kuko nabo baratanga impanuro zifasha mu iterambere ry'igihugu banashima zifasha mu rukundo. Yego rero nabo ico twobasaba ko amaradiyo yovuza yoha agaciro umwanya mu indirimbo z'abarundi. Maze igihe ndiko ndakurikana amaradiyo mpuzamakungu kandi hajya urazi indirimbo y'umurundi uyumvise hanze nibwo tubarirwa ari we wayiririmbye urumva unezerewe cyane. Cyo bibaza umunsi numvise indirimbo yanje reka iravuga kuri radio Ijwi rya Amerika naranezerewe cyane cyane gose rabe kumbe ari umurundi amaradiyo mpuzamakungu ashobora kuvuza. Ndumva rero abandi barundi bagenzanje ntibacike intege abamenyesha makuru nibaze bakunde ibikorwa by'abarundi babikundishe n'abandi gutyo mu myaka mike muzosanga umuziki wa gospel wateye imbere kurusha aho tugeze no munsi. Turabona ko umwanya uri kurarengana cyane akabazo kanyuma numva nifuza kubaza ibyo dusezera ko akurikirana aka kanya hogira umuntu agutelefona aga prote umeze bon yego ni bon akubwira ati je ndubashye ndishaka guha idiri hariyo igitamo cyateguwe kizoba kimwe wa Big Fizzo ba hagani basabi abastar kwa profane bavuga ati harimo akantu harimo amafaranga no kunuko wowe tugukeneye nk'umurinzi w'imirimbo zibaza Imana uze mukorane muze ku stage bakwakire giti wumva iyo diri kubera ko yakuzanira uburyo reka ko ari diri ndayikwaje kubera ko wabaye nawo wacise idiri Ego murakoze kuri ico kibazo na kanoti ariko rero ngomba ndakwishire mu buryo bubiri unkundire ndakwishire muri ubu buryo mu nkundire mwe riko radukurikirana. Iki kibazo ni kibazo benshi cagoye kwishura ariko jewe ndacishura uko ndacumva jewe. Kuririmbana na Big Fizzo icambere si icaha, kuririmbana na Satbi si icaha. Ikintu cambere mugomba muririmba ibiki. Rero nimba byo wabikenewe ko ndirimbana nabo nobanza kumenya tugomba turirimba niki. Ndafise message numva no icisha kuri Big Fizzo yo pasa gusumba ko no ikora jenyene. Numubwira Fizzo ndafise kino duma dukore nk'abana b'u Burundi ngo dukore kino kintu. Umuntu wese yukazo present ivyiwiwe. Nimwokora nabo mwakira nawe ukivanga nk'umuntu agiye gukora mu barimvya kuri profane. Bakakwira we. Urakoze nari ngiriko ndaza. Ndiko ndafasha abantu bahora bikunda kwishura kino kibazo. Kumbure naje baraza kuva kumenga cangwe yuko ni kibazo kiremeye kandi ikintu kiremeye kucishura kiba kigoye nyene. Ariko nagomba ndakubwira ikintu igituma nagomba nakubwira igituma kimwe tutokorana nabo iyo diri igituma kimwe tutokorana nabo
ni kimwe banza ucumvirize mucumvirize neza igituma kimwe tutokorana nabo ni igihe bovuga ngo dukore igiteramo duhere kuri rimwe tugeze ku 10 dukora mu muziki w'indirimbo zidahesha iteka igihugu ngomvye kuvuga iki nimba bavuga ati prote nkunda kwiyambira agapantaro ati uzokwambara ikabutura hanyuma bakobwa muzotamana bambaye nyene za ntambo kuntu bambara abanyaburaya canke n'abandi bantu mu mbabare sinda batumye urutoki urumva ico ni kimwe mu byo tudakorana ngomana kubera ikindi kintu cyo tuma dukorana na Big Fizzo kumbure na Satbiro riro n'abandi bakidumu kuko ba star ndabazi ndabakunda ndakurikana ibikorwa byabo ko n'abana b'u Burundi nanje ndumurundi kandi baraterera mu iterambere ry'igihugu mu ngo mu miryango ikintu cyo tuma dukorana nabo cyo vyonezera kumva Big Fizzo avuga ati prote ndanarateguye igiteramo cyateguwe na Band Boy canke n'indi company ariko muri ico giteramo bajya abantu baza kuturorera kuturaba izo twateguye nk'abasitare baririmba profane twaraperereje neza turamenya ko muri bajya abantu harimo n'abantu bakunda Imana rero turagomba nawe uzoze kugira ngo rijya jambo ry'Imana horo ubwira abandi uzoze kugira ngo muri kijya giteramo uzuribwire nabajya abantu baba barikeneye honogenda nze mwayumvise nanye nayumvise iki kibazo bigora abantu benshi ariko inyishu yatanze mwayumvise ukundisha tukavive nyene antuka ntimuze gusanuka kubera ko protein umuntu akubita dance akajari akagwa umwiteze n'imbere cyo gukubita ngo gutana umutwe cyangwa umugere baranashitse ahantu hamwe ariko barambabariye ndakwizeye oya sinda gusanga yeyo kameme ukumagaho nyene tugafiringa nyene tuburyohe bwako nibaza tworirimba ka refrain gusa kugira nawe badukurana baze baritabira tubango abo bahuhora umwitabira ngo turakingiwe abamenye Imana turakingiwe abakorera Imana turakingiwe naho satana tugwanya turakingiwe naho tutega imitego turakingiwe abarundi ntimugira ubwoba turakingiwe ishengero ntimutinye turakingiwe abarundi mushikame turakingiwe Imana niyo idukingiye turakingiwe Imana niyo idukingiye turakingiwe iyi niyo Mana idukingiye na corona idukingiye nuko ni Imana idukingira byose amasanganya corona malaria bijya bintu nyene vy'ivyaduka murabizi ariko bipfa kuza gusa Imana ikaba yadukingiye uziko nanezere mbonye nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cita cy'u Burundi hari aka video kamwe yari karavuga ndamukunda cyane ujya mu vyeyi wanje kandi abarundi sinzi nagomba kubaza ko bamukunda ariko aravuga ati ariko rero nifatira ukajamo niko nibuka atariko Imana ikacidukingira ati murabona twebe kataco twigeze urumva ibintu nk'ivyo nza numva hajemo ya titre y'indirimbo ndavuga wow kumbe turi mu irekwa rimwe Imana irakingiye Burundi ntabwo icubahiro murakoze bakunzi ba JCTV mwariko muradukurikirana kiganiro Gospel Show ahanyo kirangiriye tuzosura ko n'undi munsi nukuri pe Imana niyo bidushoboza twongere duhuriye hano nyene turyoherwe twishime uko byagenze uyu munsi imwami Imana abahezagire cyane mwarahezagiwe Nanda bashimire ukuntu mwatwakiriye no kuntu mwatuganirije neza nshimire n'abadukurikiranye ndazi kari benshi cyane ndabibutse bagene muri YouTube banike Prote Burundi babone indirimbo nyinshi bagire subscribe bagire partage bagire j'aime bagire donc commentaire kugira ngo batubwire ukuntu bakiri ivyo bikorwa mwakoze kubana natwe ndabashimiye kandi ni mwagomba ko tugaruka muzobitubwira mwebwe muri ko baratwumviriza abana bazoca batwakira hanyuma tubandanye dutera hajya ico rijambo murangi jambo ko muri para n'amasori kuradukurikiranira murakoze mwarahezagiwe twadushime JCTV tukarishimira n'abasanzwe bayikorako hanyuma rero bisigaye nanje ngira mu minsi nzobakira mu kiganiro burya nanje ndi mu gutangura igikorwa cyo kumenyekanisha amakuru na cyane biganiro by'ibikorwa by'abaririmbyi murakoze ni nakaronka hano nzogakora ariko nta karose hano nanje nzobatumira aho nzoba nakarose kuko nagomba nayose ko ivyigwa naje kubikora
bamwe baranabonye kumbura video turiko turaganira n'abantu barambaza ngo Prote uri umumenyeshamakuru, nababwira je ndi umumenyeshamakuru ariko tafisi radio akorako, ariko nabwiye ko vuba Imana igiye kuzana radio nkorako ngira niyi nyene canke usange ni n'iyindi, ariko aho nzoba ndi hose namwe nzobakenera kugira ngo numvise muganira neza kugira ngo dushishika tuganirira abadukurikirana. Murakoze, Imana ibahe umugisha, mwarahezagiwe namwe, bye bye bye. Gospel show.